anya turi mu bwami bwa kijaja nko kungene mubibona mubona ino background mwo kwibaza ati ngo hajya hano bajya bati bari nihesha ariko turamutse twimukiye hano directeur ukimya ko kwa kijaja yeah. So famille reka mbako ndabasobanurira ikintu sije umugore wanje my CyCy my beautiful wife like mana namwita gute reka namwita guys munkunde namwita amazina yose ashoboka sije CyCy wanje mama moon mama w'abana banje yani umwe wenyene abasha kunyihanganira mu ntege nke zanje umwe wenyene abasha kwishimira mu mbaraga zanje nyinshi wa wundi nyene igihe cyose nubwo mameze neza aguma iruhande rwanje nubwo mameze nabi angwaza akamakinga sure yuko nakize. But I know you love my CyCy kubera ko n'ubundi nyene kuri Senga Media niyo musanzwe muzi nk'umukozi yani ari official. Wenda hari kintu kimwe mu mutazi ati why do every day Stone ariwe akora every time kuri Senga Media kandi atariwe muntu yahawe imirimo hano kuri Senga Media. Do you know why? It's because my wife is not well. Yani madamu wanje ari ukuntu nyene atamezemwo neza cyane yose nyene reka tuvyerure kubera ko today Senga Media mwe mu muryango wacu guys, you know, mu muryango wacu kubiva ko ngene mwamwakiriye CyCy ivyo byatumye yani na Senga Media imwakira ikarabimwubahira bikaba ari mu bintu bimwe bimwe bibasha gutuma yani tubasha kubaho kuko muratozi ntabwo twigeze dufekinga ubuzima bwacu kuva ku ntanguriro ya Stone and CyCy kubakunzi ba Stone and CyCy ndetse no kubakunzi ba CyCy muri Senga Media murabiza 100% yuko atigera yitwara ukono gutandukanye yo bare nukupe ndibaza ni CyCy nanubwo azi yuko twamuteguriye surprise today bare ishingezi nti CyCy Aribungenze Moon agiye gukurikizwa sasa rero kibimbwira yarabinyandikiye amaze kubinyandi yo be ni sawa kandi witware neza marira arige sa ibaze ayikane telefonisha amayinite 200 na women araza kungera kandi ku telefone n'ubundi ntabwo biri byice surprise namuteguriye. So guys, CyCy Aribungenze she's pregnant kandi Moon agiye gukurikizwa ntabwo nigeze ngerageza nkaho kuyani kuzo ndabivuga mvuga ati ngo umuntu azokurikizwa ko ofisi imyaka 15 ariko to be honest jene ndabikeneye pe kuko urazi ino si bigoye cyane ibigoye pe biragoye sana kubwira isi ibintu uri kurapanga kuko igihe cyose ubwiye isi ivyo uri kurapanga baba bafite uburenganzira bwo gutega imitego no kungene bobasha kukwicira bya bintu byose ubo kurategura nyene mu buzima busanzwe. Sasa rero famille abo turi kwa kijaja yo mabuja ingumeze no niyo keke yanje kwanza sha baze ugire umva namukoresheje agakeke ni gato ka 25,000 kame nene. Wow. Bale kwepu kamere kwanza hapa man. Indoka hii nitakuwa cover hii. Congratulations wife. Yene nk'isana. Bacha bongura akaboro k'umutima ko nababye mugashireko. Gusa yene katwise kandi gakoze byatari. So guys, ubu rero CyCy ntanubwo arabizi bino bintu. Urazi arabimbare sivyo arambariye yene yasinye yanyandikiye navye boro mu ipima nyene boro nk'izo nyambo ayane baba bibungeze bwa boro mu amupima yani bwo kaja mukanyuma ngo ni glosses arone ibindi boro bitangora yesi. Sasa rero ica ndirakaza niki ibintu byishije n'ibyati nyene byo wabikuvye nari bikomeza turagaso base. So then chandira kananigira ibintu byinshi nyene ibintu nk'ivyo sasa rero famille jewe nta kina kimwe kizimbere yanje kuruta abana jabana nibo bantu b'ingenzi especially dushingiye ku maraso yanje nyene ko nimba mbasha kwitaho abandi bantu batandukanye atari kimwe dufana ubwo kutugeze ku maraso yanje rero
nyene mbabasha kuvyubahiriza ko kenshi mbwira umuvugo uvuga uku ubu nawe ubujuju nta mwami yigera yihakana amaraso yiwe kubera ko atigera amenya ni umwana uwahe ari umusimbure ku bwami bwiwe. So as you see turi kwa kijanja ubu unye tugiye kumutungura sisi no kumufelicita kuba nyene yibungenze. Aba fans ba Stone baravuze sana ati yo Stone nyene tubukurikize muni ibiki nibiki gusa ibintu byose bibera kugiye. Abahanga nibo babivuze ati nta muntu umwe gera panga bino ivyo bihe ukuri kose umuntu yo bikeneramo ntabwo igera bironkera kugiye. Imana yonyene niyo ifise ijambo rya nyuma kuvyerekeye ukwibungenga nyene rongize on nako ndi atakuvuga ikirundi cyanya haco shinge kuri ba bandi bari bavuga ati ngo Stone ngo nta kirondazi n'ubundi je nakuriye mu Kamenge twaguze tuvuga ati mambo vipi we utakuja au kuji sasa kwa je vipi uyi unaiona ujaiona ubu turagiye kumuraba sisi tumutungure nyene nk'ibisanzwe ariko reka ndabategure mbe don't expect much to my house nimwitege vyinshi iwanje twebwe twibera ahantu hasanzwe sana nkuko nyene musanzwe mubizi. Icingenzi ni mubwereka mushingire kuri no system mubanyane imbega sisti aza kwitwara gute nyene ya restaurant nk'ibisanzwe kuryama n'ivya twese kuramuga kubuntu bw'Imana kubera bwa buntu nyene tugiye kumutera surprise sisi ubwereka tugendere dutangure nk'ibisanzwe yaga yani nje gukoresha iganiro kigime cy'ibisazi ariko soka ariko ndagwamagaye kuko kongo ngiye kubanza kwanza gukora ibiboro by'ubusazi hano habo ngiye gukora ibiboro by'ubusazi so bakunzi rero basenga media tuko turakoramo sasa rero bakunzi basenga media anya ntabwo ngiye gukora nk'umuhost nje kumuvumbura sisi just like somebody's husband nyane bintu gibyo onya ubwo rero shagusa ubukene si bwiza vraiment. Kaza ni bonje barazizinze ko man. Jezi no boje meko tuzigura amafaranga 150. Yana baje ko botigambira ngo 1500 ndabaza ngo 1500 ngo 1500 jina numi wahobwa. Mo ingoga. Ngufatire mic shapeti yangu be host. Fata mic. Sawa, shiranga ku munwa. Shiranga ku munwa. Zaraga ku munwa mvuge. Runo rumogenwa bizosaba yuko nzurugabanya ukuntu abakunzi basenga media yabizi ko mubuta ko murafata nk'abasazi amwira ntasanze abashitsi sasa rero mo egerari baba mbira sha mbira hano kuti yangu bakunzi basenga media buno busazi ndabizi mwebwe muko murabutahura cyane yo be ako nagufise amatsiko y'ubusazi ndiko ndakora ngaha muri saro yawe ingura
CyCy yaje be bino bintu wowe bizihe ntabwo uri ubibona ku bapfumu so bakozi basenga media nguyu muhosti wanyu ahantu nyene Sorry gato basha ndacara bivyarimo. So hello bakunzi ba Senga Media muraho meze neza nizere ko meze neza aho muherereye hose. So twe turaho turashima uko biri kose nko vyama buri munsi. Ego so it's long time nenda bakumbuye sana. Hey be uri mbwira rero ibi ni bihurimo. None heraba none uraguza. None uraguza muri love heraba. Achafite mu mutima none uraguza mu mutima. agati la agatima kadanje aki ibintu bitariro ubukene cyo bahungu murondera amafaranga uko udafise amafaranga amano ukuntu ubushaka kugaragaza ivyifuzo vyawe muri nuze ntago vyobasha kugwamwo kuko amafaranga aruzuza ukuntu kose ubukeneye guteguramwe ibintu bari nyene mu egeri nyuma so rero base umugabo wawe w'umukene afise ubwonko bunini ariko burutwa n'amafaranga abasanzwe afise nyene ashaka kugira surprise yeah jo jo ari reka tujaza gutugure umva CyCy yavutse muri December umva ntabwo ari anniversaire yiwe so inacho gituma nuko no bitegura bino binabona nta nubwo azi nivyo ngomba kumugira surprise byari byo ariko abakunzi basenga media bwo bamaze kubimenya nyene nk'ibisanzwe so rero that bananje jojo ari gawacha jojo nutume buje ziera zanje ziera uragura izindi jo wejo uragura izindi yo my goodness surprise sorry ingo nga sasa rero be nakubwiye ati kibazo cyo kugira umugabo akenye umafise ubwonko bunini bwo gutegera fata be ni ko mutijira kazi ni muze murabura ubuzuja ushaka naba yani iyi baneta mushuma nubundi ndo mushuma wa ukweli bije bongo vyaka nyene eko ni mapendezesho tu nari tu nyene keke tu iwake eko buje ko unasemaje mpenzi wa mimi sasa nini nini kazi ni muze muri kamera no muri kamera ni muzi eko shase ngo ngo ndi nyene muzi bana mimi nakubwira yuko bani mimi nazogiza umubare ne surprise yochiza sorry anya twese duhagaze mu mutima gusa tumekinga ishuwani dove dusha nkuko mwene CyCy yahatswe gusha so rero family bakunze basenga media nize kumeze fresh amwerere hose as you see ahaboro tuje kumugira surprise CyCy nini ingo abane bantu banje be twabiteguranye nyuma mwitabaye ngoma kumagara bande ngoma magare basami bamagare bande nyene ibintu nk'ivyo on so nabati rero nti ari nta bantu mu rugo tubana neza ngaboro nyene turatahurana kuva twimukira ngaboro nta musi numwe ndigira numva bakurakaje canke ngo barakaze muca mageso yani this guy here nyene bari humble n'abantu banyabo so ini mu buzima bwacu sasa rero guys mwo kwibaza ni surprise oya gusa kozi basenga media murazi byo ko muri presentation ntabivuze sasa rero guys reka ndabisobanura na CyCy hari umugore wanje Aribungenze kandi rero so she's pregnant you know so chaha oro umugore wanje Aribungenze then I'm happy for this
Yani so can I know everybody know this. Abantu bose murabizi zone yuko my weakness is my blood na amaraso yanje. Oh man. Sasa rero ryari maze gutahuka yani nkabura kajya gakete ku matera semwe ngo itana ko murabizi ko gitana d'office ku matera. Yeah, ku matera. Kambwira gise nyine ibintu nk'ivyo onya. Kiga kaburu karihe kwanza kakaborobe. Fata mic kwanza. Mimi fata ukuja he. Mimi ngaha nemuko muja he mimi. Fata mic dash. Bya iboro zo kwifima ko mwibungenze cyangwa utibungenze nyene yigangiye ingo ngaha ingo mo ingo ngaha mo wagata be yagateka kan emo be yagata chene wagata ni wagata taka abapozi yadaje kono semaje zero wakunze senga medio umva mon agiye kugira sister wiye betonge kandi dupinge sivyo kuri muntu agenda kuvuka reka nababwire ikintu tugeze tuvuga kuri social media je na sisi twarapinze afise inda ya mone reka ndagwana kurebe reka ningo ndagwana kurebe ngona Mumuzingi bisha ndabi mwanagura. Nyene. Eja profit nawo muchabuja duke yamwe yebwe. Sasa rero turapinze na sisi. Yani kunda yamoni. Turapinga turavuga ati be jera mubari ati be wowe uzovyara umukobwa arangiye ati ngo je nzovyara umuhungu ko nubundi sisi wera kene umuhungu je nkene umukobwa. So turapinga dupingira twapinga ngaye be. Trust me. Turapinga ibaze gushikaja muri ecography baramubwira ati ngo uzovyara umuhungu bera bakamera umva turapinga aja no muri eco baramubwira ati bari uzovyara umuhungu hanyuma je ndavyanga ndavuga ati uzovyara umukobwa nkomeza nyine kubihagarara ko ndabishimangira nyine vyanyavye ako nyene mu nyuma atavyara umuhungu sasa rero ubunya aribungenze tupinge rero umunsi dupingiye kuri social media mbe ubu nizovyara umukobwa no kuri kwimana ingo be uzovyara umukobwa none kashabe ko je ntagoye ukeneye abahungu bigigashaka kugira kenshi umuntu banga abagore basaza abahungu benshi ngo bakene kuzobe bazura kwita abagane abapapa babo bagorana ko je ntagoye abahungu benshi bige nta gaso we yavuze ngo akeneye umuhungu je mvuze ko ari umukobwa wo dupingiye ngangahe be umuriyowe twatwifashije muremure manyina n'umuntu muremure twinjiza twinjiza muri zangayoje ameza ata sawa sasa ubwo rero nyene dupingiye ibihumbi 100 azovyara umukobwa ariko rero tubihurizeko so reka tuba present izina ry'umwana wacu rero kuntu yani bikuru bimeze avuze ari umukobwa azokwitwa Truth abaye umuhungu nyene azoguma ari Truth kubera ko n'ubundi nyene ukuri ni kugira kuba muri bijya wewe mwize ko nabwo bizigera biba muri masculine no muri feminine kugira kuba muri masculine muri feminine nyene wewe avuze ari umuhungu sisi nzo mu 100 ariko izina ry'umwana wacu ni Truth avuze ari umukobwa sisi azomureza 100 ariko izina rizoguma ari Truth ama besete please bibona oya jo tambona nabi mimi na jojo je nababwiye ubaye you know what I'm happy sisi aribungenze jojo carabizana mimi ara confirma urumva rero nibo babicane kundusha babo no navumbanira
murabana ba umva gute ni bongo sari kwagize amakosa nubwo nusubira kandi gupfa nkavuka nkagira ikintu kunyera kandi gukora just the same mistake ko nimba gukora ikosa ryo gutuma no gushimisha wawe cyane wakongera kandi nkayakora every day every time anytime anywhere everywhere honestly guys nanda fise bambeshe ungena nyine inda kuba asanzwe ayifise nta n'umuntu umwe kwiza adafise inda je navuze nti sisi wanje aribungenze she's pregnant so rero guys ubwo nyine ndibaza neza surprise yafashe ariko bya ufise n'umutima ukomeye kutigeze unari pata rero bezane ibugita dukate cake pata cake tukate cake tukate hano afura nisebe congratulations bazine kuberiki congratulations wife bisigura ati felicitation wife wewe wizi yani gifaransa wewe wizi kuba rukiyete iri niryo kosa nkotse ariko kubwira surprise zozo byari ibintu zanyanze reka zo kujya kubora usanga ari abantu bashaka kuvuga ati ngo Stone ngo ko kiri muto nasize ko kiri muto guys mwe mwabanye ataragera nibaza buryo umuntu abagomba kugera ryare kugira ngo abane n'umuntu byanyanze yenda yibora rega no kugira inzu za danje no kugira salo imeze neza twika bimwe twego ruri hejuru oya ico niziza rero ni no ubwonko bunini nibwo bwubaka ntabwo ari ibintu binini yacenye byinshi naco bituma rero guys twe twabuze ifuru yani twabuze imbugita n'amafurusheti twikoresha ikiyiko ikingezi ni cyahe ikingezi nuko iki ikingezi nuko kiki iriga usaneza yani nyene usaneza merci beaucoup ija ani wasame sana ndakuzi wasame sana oya naba kuri kamera naba kuri kanu irabe neza mane tuzokora caption nakava utumisika urayita wasane cyane ntibigeze yani kujako ariko yani wasane gahoro yani birakuja no mu maso uyitamwe izuru buritemwe rero again ngomeza kuruko ngomeza kubibutsa yuko tugiye kugira abana babiri nyane mimi shasha demo ujya munsi hagati ya mimi na Jojo ndi atangiye gusa ana abanyamabanga bacu ntabwo bigeze badekona ngo babimubwire asabaja none nk'ubu mimara musakinye filme rero yani yo kwiga cyane ahubwo dukoze dezimiro zanaka tuzitumweze ingo yaho nyine bazira ko kibara nk'umunsi wawe nkabandi ko yani ndiyeza akazi kandi ucugaruka nka sakurisha nyarutse be uramuzibiye yagara ngaha inzigo niwete kuri ubwira ndagushigikiye ngasha ndagushigikiye ongera umurishe nanuze na mimi rero ko urubanza ntabwo rwari rwiwanje rwari rwiwawe ingome inga nzana gufashe mike yo nawe yabikugize
oya ntaribi baziweze kwana kubera ndabongera ingo jo nimuze guys ingo bajingo ingo muri nzigo agusayisha ibe kwa mimi wabishizemwo n'inzigo yo gadi ingo nawe abari baba ingo manu muze ega ingo mu bantu dufise bire bintu abo twaje kubikora nka Stone and CyCy twe tubikora nk'ababanyi banyu se ubwo rero nimutwirengagize ingo dokuta mugomba ariko kuri kamera ukutunga mugongo uza gutuma abantu batamubona kandi uyu mwana mubona oya Patrick ninde Patrick no wenda kuvuga ko byinshi shaho gadi ingo tufata no kuboko ninzigirimwo abanya bishize mwinzigo urumufokera muni nawe urashaka nabago ako be urishimye ubundi bakaba wishimije ari kumva baza ndabibutsa uyu n'umushuma uyu ni mushuma uyu wa wundi wanyu akabaye waheze twagiye na papa bishikiyemo papa CyCy arambira CyCy arambira ati ngo sinakubwira ibyo ari byo ngo sinakubwira ego yagenge papa urabona papa jena yani umva afite amafaranga make no mwacha kuyibiro birebi sasa no keki twe tweteguriye CyCy hamwe nabo n'abashiki banje ubona ngaye inyuma kubera ko CyCy urumva CyCy aribungenze umva agiye kuzana umwuzukuru wawe agira kabiri umva twarasenze sana umwana wacu umundi akwasha kwa naongea sana so guys never feel that this is my dad uni papa wanje mbyara nyene ibintu nk'ivyo on style be chaha ingo ngaho mweze papa ikeke gusa umwenye yakubona bwo ari muri gahunda uyu munsi ingo bwe gato bwe gato be turabisubira nko paraza kugenda wereze oya be reka ukabya egaje papa wanje impamvu nahura ariko papa wanje nabikuye kuriwe ini ndifizi na mitendera nkasesha gazi uni papa wanje beshi mwibaza ngo kubeka indi mure kubeka ndi boga nabikuye kwa papa wanje oya ni karibu wow Wani gadi wacu ja jewe ndakabana mi jewe mi Simoni kumusigira ngaho nari bebe yani ukungina uvyumva wo mu bwonko bwawe manze ndamuhemu niba sindamuhe oyaye eka basi ndamuhe agafentage isigara arayijya hano muakira pa igangi superstar yahunze kamera igangi we kuva ryari urya keke sijya keke none ini gwanje
Mm. 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 Eh? So rero abakunzi basenga ameze nze komeze neza nyine abakunzi ba CyCy nze komeze neza impamvu rero nze ko byaguye neza sibyo agasipurize kavaje nubwo sizafise amaso nk'ay'ingona nigeze arira arasamye yaheze rero ukanda kudishega my god ibintu nabwiye papa numva numuje papa wanje yabigene gute papa wanje afite experience nyinshi irenze ubuzima bwaje none wumva namujije ikintu nzomenya ko ngene nzobaho ejo gute ukurambye ati ngo ibintu nayishije papa urambije byiza baje barabizi ko ntegera mbesha sero bakozi basenga media be byabonye bari ko kuzo basenga media bagukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mwisho komeza nari bijinga kuba ndiko najya iboro wasize ku munwa oya usa neza uvuga gusa so bakunzi basenga media sinzi mvuga iki gusa turabikora ntari nagaso komeza gusa merci beaucoup kuri mwese mwadukurikiranye ndamushimira na niyo mutipega merci beaucoup gusa vuga none be ndanafatira basi savuga rero gusa nyene kanu gatoya kuri rezo sosiyo akantu gatoya akubita akantu gatoya akabuye naguhereka ikizere cha isi yani chi social media kantu kuvuga gatoya be gatuma kandinda urabona kesha abantu benshi barabibaza yuko abagabo benshi bakozwe mu buraya kandi twebwe biva no kungene dusanzwe tuzwa bakanadukurikirana ahantu hatandukanye bino nabica bifasha iki ejo nubwo ujya mugwaniza ibitanga umugwaniza satani yonyinjira mu ngende gutereta abandi bantu nyimbo yo bite ni sawa ufise sheri ngushaka umukobwa yishuye ati wapi je nta sheri mfise ariko ufise umugore ese mushamwe yino social media gende koresha nk'inkinzo ibasha gukinga umubano wacu mu bukene bwacu mu munezero wacu jasira nk'ivyo kuryama n'ivya twese kuramukana bwa buntu bw'Imana kura bwa buntu bw'Imana rero twakoze surprise zisira mufata nyene murakunzwe yari Denistone nk'isanzwe ariko kuri make ibyanyaje uyu munsi yari CyCy Cynthia peace bizo